Hello. Reka ndeke kuvanga indimi kugira ngo ntimuhave munkarira. Mwaramutse. Mumeze neza. Uno munsi tuyaga ivyunguka. Muramaze kwibaza nimba gushira umutahe mu miduga yunguruza abantu hagati mu gisagara ca Bujumbura vyunguka. Nimba hari ikintu abantu bafata amabisi mu kwiyunguruza bamaze kumenyera no gutonda imirongo. Ariko umuntu ashobora guca yibaza ko ari kena y'igitoro canke ibindi, ariko si ivyo vyonyene. Harimwo n'ikena y'imiduga yunguruza abantu. Dushize ku ruhande ibisi hafi 50 za Otraco mu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2023, Uburundi bwari bufise amabisi mato mato angana n'ibihumbi 4,960 hamwe n'amabisi manini Coaster 1,581 zose zegukira abigenga kandi zikorera mu gihugu cose. Aha rero wumvise kino giharuro c'amabisi ahari uca bibaza ngo ni menshi. Eka namba kuko ugereranyije n'abazikenera ntibihura na gato. Mu cigwa cakozwe n'ubushikiranganji bwo kunguruza abantu n'ibintu mu mwaka wa 2018 basanze mu gisagara ca Bujumbura urugero rw'imiduga yo kwiyunguruza muri rusangi ruri ku bice 4.1%. Mu gihe abakenera kwiyunguruza bakoresheje amabisi bangana n'ibice 58%. Muri abo haca hiyongera ibindi bice 27% by'abashobora kuzokenera kuzikoresha, akarorero nk'abana bakiri bato. Vyose hamwe bica bitanga ibice 85% by'abantu bakenera kwiyunguruza. Uravye n'ibiharuro bitangwa n'ikigo c'igihugu INSBU, Institut National de la Statistique du Burundi, yahoze ari ISTEBU, birerekana ahubwo ko n'amabisi yagiye aragabanuka aho kwiyongerekana. Amabisi manini yashizwe mu mabarabara yavuye ku 76 mu 2015 aja ku 68 mu 2018. Nayo amabisi mato mato ava ku 356 aho turi mu 2015 aja ku 84 mu 2018. Ibi vyose n'utari umudandaza aca yibaza ikibazo gikurikira. None iki gisata ko kidahurumbirwa hari kibazo kihe? Ereka nituhava tuja ngaho noneho ngo tubeshanye. Umuntu ashize umutahe mu kintu abakeneye kunguka. Kugira rero ngo tubitahure neza ingene urudandazwa rwo kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura gunguka, ndabibereka mu turorero tubiri. Ibisi nini imwe bita Coaster hamwe n'umuduga wo kunguruza abantu bita Probox, vyose vyunguruza abantu n'ibintu. Turaza gutahura ibikenerwa kugira ngo ugo rudandazwa rukogwe hamwe n'ico gwinjiza kugira tubone igihe gihera kugira uwashizemo umutahe atangure kunguka. Coaster igurwa mu mafaranga imiliyoni 115. Ibikenerwa ku mwaka kugira iyo Coaster ikora akazi genewe bigatwara amafaranga n'imiburiburi angana n'imiliyoni 9,600 by'amarundi nkuko tubibona kuri kino gicapo. Mu vyumve neza, ayo n'amafaranga akenegwa. Ayinjira nayo ku munsi amwe twita versement ni 160. Mu kwezi Coaster irinjiza imiliyoni 4,160. Tugiye ku mwaka naho ikinjiza amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 49,920. Tugerageje kuraba rero ayinjira havuyemo ayakoreshejwe, dusanga Coaster ica yinjiza imiliyoni 40,914. Aho ni ku mwaka. Aho ni dushizemo igihe hibonekeje ikina y'ibitoro imodoka yicara itacika irakora. Kuba ariko baraharura hamwe nanje tuca tubona ko uwaguze Coaster yunguruza abantu aza kunguka haciye imyaka 3 aha ni mu gisagara ca Bujumbura. Kandi ibi biharuro twabironse twegereye umwe akorera muri ico gisata. Ubu naho tugenda mu muduga wa Probox, mwihangane turabe ukuntu yunguka iri mu idiri yo kunguruza ibintu n'abantu. Itohoza twagize kuwukoresha iyo ngendeshwa byaratweretse ko Probox ishitse mu Burundi ibihagaze ku mafaranga angana n'imiliyoni 26. Uravya yakoreshwa naho kugira iyo modoka yunguruza abantu n'ibintu n'amafaranga angana n'imiliyoni 3,580. Muca mubibona kuri kino gicapo. Turabire hamwe ubu naho ayinjira ku munsi kuri Probox. Uwitwara atanga versement y'ibihumbi 30 ku munsi, gutyo ku kwezi agatanga ibihumbi 780. Tugiye ku mwaka naho bica bingana n'imiliyoni 9,360. Aho ntidushizemo igihe hari kina y'igitoro
aho imodoka iba yicaye atashije kirakora. Ivyo biharuro byose hamwe rero bica bitwereka ko imodoka yo mu bwoko bwa Probox yinjiza amafaranga angana ni miliyoni 6,200 ku mwaka. Dufatiye kuri ivyo biharuro byose aho twihojeje mu gihe habaye tundi tugorane ugusaza kw'imodoka, ikena ry'igitoro n'ibindi byinshi, uwaguze imodoka ya Probox kugira ngo itangure kunguruza abantu n'ibintu aha mu gisagara ca Bujumbura aza kuronka ingaru ku mutahe yashizemo inyuma y'imyaka 4. Duciye dufata za miliyoni 26 za Probox ishikira ko ngaha mu Burundi tukayashira muri banki kugira yadandaze yunguke, tugafata ko ibanki itanga inyungu yababa ibice 4 kwijana ku mwaka, dusanga mu myaka 4 azoba yungutse imiliyoni 4,160 mu gihe umwe yagura Probox ariho azoba agitangura kunguka kandi imodoka yiwe izoba isigaranye agaciro gato. Ariko aho ntitwashizemo amakori ayo mafaranga atangirwa, les impôts sur les placements bancaires. Ivyo vyose duhejeje kuvuga bica bituma kenshi abantu badahurumbira gushira imitahe yabo mu miduga yunguruza abantu n'ibintu. Ariko rero naho biruko hari abahitamo kubikora mu bundi buryo bwo gukotesha imiduga kuko bo babona ko vyunguka kuruta gushira imodoka ica amafaranga ku munsi mwibarabara. Bamwe bahitamo gukoresha imiduga yabo business zo kunguruza abantu n'ibintu, biragaragara ko bifata akanya kugira ngo bagaruze umutahe. Tubahaye akaryo muri commentaire mutubwire namwe icokorwa kugira ngo bakore mu vyunguka kandi batidoga.